Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Imigambwe myinshi iremewe mu Burundi bitegekanywa n'ingingo ya 75 y'ibwirizwa nshingiro ryo kwitariki 7 ruheshi umwaka wa 2018. Ariko naho biruko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubona ko imigambwe myinshi idindiza iterambere, urifuza gusigara wonyene mu gihugu nk'uko vyashikirijwe mu ntango y'iriyinga n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Mbe none demokrasi irashobora gutsimbatara mu gihugu hari umugambwe umwe? Kw'isoko y'uno musi mwishikirizwa na jewe Zawadi Grace Kaze. Umugambwe urondera ineza y'igihugu utica abantu nta ngorane yobamwo naho woba ari umwe mu gihugu. Ayo majambo yashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru igenekerezo rya 2/0 uno mwaka. Uwo aramutswa umugambwe wiyitirira inama y'abanyagihugu biyemeje kugwana intwaro rusangi. Yaboneyeho no kumenyesha ko hari imitumba imwe mu gihugu bene amazone atawundi mugambwe uhavugwa atari CNDD-FDD. Umugambwe nta ngorane aho ubumwe utica abantu. Ibihugu byose bya Buraya byateye imbere imigambwe ikomeye. Ariko ibi by'imigambwe myinshi bazana umusekane muronke 30-40 babagumane kushira umushikiranganje umwe bitwara amezi 6. Muragenda murabe mu Bubirigi bamaze imyaka batagira umushikiranganje wa mbere. Kubera iki nta mugambwe utsinda uteza guteranya n'abandi bagaca birabira hirya ugashobora gushiraho leta nakajagari. Umugambwe urondera ineza atakujanja burimo kuko burya haraja mu bujanja harimo abantu babajanja ibyo biko biraza uvuze ngo umugambwe umwe ndabuya nibasha hari imitumba kwera rumwe hari imitumba n'amazone ari umugambwe umwe je ndababwije ukuri abandi baronderera handi mugabo kabisa. Mbere twaragiye muri commune Tangara batubwiye ati bati hariho umuntu ku mutumba ati umwe ni batari mu mugambwe. Twaza tuti none ntagira umugore ntagira abana ngo umugore we n'umukenya rugamba ngo nabana biwe ngo nimbonera kure nibiswi vy'inkona. Mugabo usanga n'umuntu uba wamwimye nk'iki uri kuranywa ntumusomye agacaca ati nanje naho nzopfa sinzokwiga nigije muri CNDD-FDD. Aya majwi ya Reveriyano Ndikuriyo yatororokanijwe na mugenzi wacu wo kuri Radio RPA. Umugambwe umwe n'akaga ku gihugu wica canke utica. Kubw'umunyapolitike Frederic Bavunginyuvira arongoye urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi CEFOR Arusha, amenyesha ko biteye isoni ko igihugu gishobora gutwarwa n'abantu biyumvira gutyo. Umugambwe umwe nubwo wowe utica ni mubi kuko utemera ko abandi bagira ivyiyumviro vya politiki. Uyu mugambwe uri kurigenza ko kumengo yafashe igihugu ku nguvu ugashaka abantu bose bacika abasirikare ukibagira ko winjiye mu ntwaro y'igihugu bivuye ko twaciye inzira y'ibiganiro kandi tuvuga tuti aba n'abana b'abarundi nabo nibaze ntihabura ico baterera mu kubaka igihugu ciwabo. Iyo twibutse iryo jambo tukabona ingene bariko barigenza biratubabaza. Womenga ntibategereye neza ico twarimo turarondera. Yavuze ivy'umugambwe umwe ntategera neza icari c'umugambwe umwe wica canke utica nakaga ku gihugu. Yavuze neza ati hari amazone hari amakomine mitumba usanga ari umugambwe umwe. Ni vy'ukuri aha naho mu gihugu cose rega bose none kutagiye bakwica canke bakagupfunga canke ukabura akazi ukabura yuja niyuva. Naco gituma tuvuga tuti birateye isoni ko igihugu gishobora gutwarwa uko. Kuri mikro ya mugenzi wacu wo kuri Radio Inzamba Frederic Bavuginyuvira yaboneyeho kwibutsa ko noneho umugambwe CNDD-FDD kuva ushitse ku butegetsi atakindi cawuranze atari kwica. Abona ko ingendo yabo izoruhuka itumye hasubira kuba imigwi igwanya ubutegetsi ikoresheje inguvu. Yavuze ngo utica uwo mugambwe nta numwe atazi vyawo kuva ushaka ku butegetsi uhereye ku vyabaye Muyinga ukagenda ku vyabaye mu Gatumba ukagenda ku vyabaye n'ahandi ukagenda kuri bababikira mu Kamenge ugahera ku bantu bose bagiye bicwa bazira utwabo. Mwibuke abantu bose bagiye bicwa, abadepute, abadandaza, abantu benshi, abanyagihugu atacu bazira canke baba bazira ko batamvikanye n'umugambwe CNDD-FDD.
ariko ndagira ndababwire ibi bintu bakabibandanya, icatumye baja mw'ishamba nico kizotuma n'abandi baja mw'ishamba, nico kizotuma n'abandi baja mw'ishamba. Ico nipfuza nuko aboja mw'ishamba mu nyuma yabo batoza bigenza nkabo, bohakura icirwa ko kugenda mw'ishamba ukaza witwara nka wa wundi yatuma ugenda mw'ishamba ntaco bimara, bisubiza igihugu inyuma. Iryo niryo jambo nagira mbwire umukuru w'umugambwe anyumve neza. Iyi ngendo ariko ni ingendo y'akaga kandi izota igihugu mu rudubi, ite niwo mugambwe wabo mu rudubi. Umugambwe senere wa Agathon Rwasa wagize kabiri mu matora aheruka iyo mu 2020 warahagaritswe gukora n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu ikete yawandikiye ku igenekerezo rya 6 kwezi kwa Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Umushikiranganje yavuze ko ahagaritse ivyo bikorwa kubera ukutumvikana mu nzego za senere bivuye ku makoraniro kaminuza yaherutse kuba. Agathon Rwasa arongoye uwo mugambwe wewe yagiriza ubutegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe kugira bawubuze kwitegurira amatora yimirije y'umwaka uza w'ibihumbi 2025. Aha akaba ariho ikiganiro cuno munsi kigarukiye. Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.